Okay, guys. Karibu cyane kuri Eric Burundi TV. Iyi ni ya TV yanyu igarutse. Sorry tumaze iminsi myinshi turi off, but we are back now. And this is my first video. I'm trying to make sure everything is clear before we can talk about ko tukeneye kwifata muri USA. Guys, you know, ndari maze iminsi myinshi ndiko ndabarondera ama content. So from now on, you will see a video at least twice a week or once a week about America, about this country, about Africa. Reka mpere ku bantu bakunda kuza muri USA bagatangura kurira. Amerika ni habi, Amerika turagowe. Ibyo nibyo. Mu by'ukuri Amerika uragowe canke niyo witera kugorwa, niyo witera ico kibazo. We all know kuba muri Amerika, you have to scale up, you have to be smart, you have to try to be smart. Kuko turi muri competition, you know. Amerika nimba kugoye, you gotta change, man. You gotta do something different, you know. Of course, Amerika ntabwo twicaye, nta muntu yicaye muri Amerika. Ni gukora akazi, bishobotse ko uruzi bubiri, you know. Mugabo, planning is number one. Always planning. Kugira ngo ushobore kumekinga muri iki gihugu, you have to plan. Mugabo, abanyafrika benshi bakunze kurira muri Amerika. The data shows that bashira interest z'abandi bantu imbere. Okay? Nimba uri umukene, you are poor, you have no money, mugabo you are sending the letter you have, your last dollar to Africa. You know, you know makosa. First, you feed yourself. You know, make sure you have enough for yourself first, and then ukibuka abandi. You know, it makes more sense than kugumufata amafaranga udafise uyarungikira abate afise, you know. Ntabwo uri kuri fashion, ntabwo uri kuri fashion. Let's be honest, guys. Let's be honest about this. You know. So as I'm promising, though, every day, twice a week, I'll be posting a video about muri Amerika, byo ducamo, byo dukora kugira ngo dukomeze kwiteza imbere. My second topic izoba kuvyerekeye abana muri USA. Muri USA nta bintu byinshi biba kuri accident. Yeah, USA bya accident kabisa mu byibagire. Tuviye kuri ico tuzoja mu kwemera mu by'Imana. You know, ni mipango Imana ifitiye abantu birabura. Welcome to America. So, hanyuma tuviye kuri iyo tuganire vyerekeye abantu bavuga ngo muri Amerika ntabwo ushoboye kuronka umugore mwiza.
That's a lie. There's a whole lot good women in America. Gusa ikintu ukeneye kumenya ni ku adapta, kwiyakira, kumenya yuko muri Amerika hari imico itandukanye n'ahantu waravuye, kumenya yuko even your spouse arachanginga kubera environment, system. Amerika ni system irahinduka no harahinduka, is what it is, you know. Hanyuma tuvuye kuri ivyo tuganire muri the biggest topic abantu benshi ba bipfuza in America, ni gute umuntu ushobora kugura inzu yawe ubamo. Birashoboka, biri possible. Kandi nkaba ndibaza yuko ukurikije data yuko America, I feel like is the only country in the world umuntu yirabura ashoboye kugura inzu easy and simple kurusha ibihugu byinshi kuri iyi si. Okay, muze kuri processes kene kugura inzu mu Bushinwa, mu Burusiya cyangwa ahandi hantu, how was the same? This is a whole lot better. So tuzokana ibintu byinshi. Rero ndasavye, do me a favor guys, mugire subscribe kugira ngo mume courage hama ndabaha content kuntu bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ciao. Hadi kuri Eric Bondi TV. Bye bye.